bariko barakwita kuri indaya nice like izi comments uzama nako zikumbugumi dawa enda kugira ntizimbabaza ndiko ndidandaza mu kazi kiwanje nkora duhamagagwa bivanye n'ukuntu umuntu kiwawe sabe kigongwe abakwiyumvira ukutariko ndasabye pardon ku banyumvira ukutariko nkuko ndabisabwe urumva ubikoze kubera ndabigusabye kuko jewe numva nta no shock kuba convaincre abantu bavyeyi baraba bavuga ati nice s'il vous plaît ariko banyumvirije barumva réellement ico mba nshaka kandi urukudandaza akazi kawe akazi kiwanje kuko dans la vie courante siko nambara kuko nimba nakoze zijya foto kugira ni urundi bizokuraho ko bagutahura nice biragoye c'est pour ça nakubwira ati je peux pas m'asseoir ngo mfata umwanya wose ndiko ndakumvisha Isaac ngo bijya bintu ngo jewe ngo ndiko ngira uku ariko ndonsa akaryo umpaye ijambo je m'exprime si nice wenyene ifoto en deux pièces Isaac TV oh Isaac TV oh Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 numunezero geretse kundi guswe guna namwe bakunze ba PA ba Isaac TV PJ Classic FM yarantwa iri atare mu byo nuko ni byose ri gwacu PJ Classic FM Isaac TV nta kibazo ariko ashaka kwira ko PJ Classic FM ari radio yavyawe na Isaac TV ntacyo bitwaye so reka ndabashimira cyane mwese bana mukurikirana ingino byacu umunsi ku munsi benshi mariko muri baza muri ko murambaza hondi ariko kameme murabizi yuko tuba turi mu kazi kenshi kandi ndi ku nyungu yanyu nyene no ku nyungu y'abadukurikirana muri rusange uro musi rero nashimye yuko nugurura season 2 ibiganiro by'iwanje na Nice Sky ama exclusive interview ndatangiye kuyabazana nkuko bisanzwe Nice Sky niko benshi tumuzi nimwe mu badada ashatse gutwika ashatse kuvugisha abantu abavugisha koza ndamushimira cyane kuba yemeye kumpa umwanya kugira tuyage Nice Sky ndakuramukije ndakuramukije nanje umeze neza mu kuvuga Nice Sky ndagusavye muri no mwanya wongere kuti populaire en ce moment Nice Sky populaire popular now Yes, ndaramukije abakunzi ba Isaac TV abakunzi ba PJ Classic PJ Classic FM PJ no ya si ushakomere nk'urawe yavuze ngo ni PJ ngo ngombaza PJ Classic FM go ndabakumbuye by the way Nice turukana kera cyane Sindibuka igano cyanyuma nakoranye na Nice Sky yari akikora muri Waka Light nagusanze kwa Kesi sinzi ibintu mwari muhije gukora oui mwari muhije gukora ibiki sinibuka ahubwo nagusanze kwa Kesi jewe oui nagusanze kwa Kesi nanje kuri programme yiwawe merci beaucoup kirasona ndabona ndiko ndaraba style iyo yihoze ndiko ndabona style ya nta kibazo nice ndiko ndaraba style ya nice iguma bishuha kabisa tukuramvumbuye kandi nta kundi nari nkumbuye abakunzi ba Isaac TV bihanganye kuri outfit itajanye by the way bibazo ni byinshi nzakumubaza nice ariko duhere ku byo mbonesha amaso yanje nice look like duhere ku mutwe amarori ako costume wambaye ako koti wambaye aho kanuze ndani wambaye ndazi nibindi wambaye ndani ntumbaza ivyo ari byo ndani hari ikindi wambaye inyuma aga souvet maka rose baby agibala body kiago kata ntaco avance no nta kibazo ntacyo bitwaye nice Nda gutegura ino look urafata umwanya ukiraba wenyine uvuga ati nambaye kuno nkibiza kibi birambera canke hari umuntu quelque part agira ati chérie bébé daba premièrement iyo urenze kandi iyo uri mwiza nta kintu kitakubera je suis belle ni nkuko rero atakintu gishaka kumbihira je suis belle ndafise amahoro meze neza nta mutima mubi nta nzigo mfise ni gute ntobegwa none ahosha ndaberewe by the way ariko imishatsi yawe wahinduye uko
Non, ni naga plante. Naga plante, j'ai trop aimé la couleur. Ndavuga nti plante ni iki mu Kirundi? Ivyo plante mu Kirundi bazita. shana kuri sinzi kuko umenga ino ntavyo dukora. Ega ni ibintu bibiri bitabaho hino mu Kirundi bitabaho bitavugika. Kubera peut-être atavyo dukora canke atavyo twe dufise. Yego. Moja market look niwe witeguriye. Kenshi iyo ndi mu vyiwanje, iyo ndi muri gahunda zanje canke iyo ngiye muri gahunda ziwanje ni jewe, ariko iyo ndiko ndakora ndavuga iyo nabaye nk'umu vixen baramfasha kuko hajya ahantu umuntu ntiyo kwifasha au fait. Okay, nice guys, stories zawe ni but oh my god, the stories zawe ni nyinshi. Esha ngira ndazicagure fast ko buranije. Duhere kuri story ya mbere. Sky News ya TV wabiri. Ndagusaba kavuge neza. Sky News. Sky Nice. Sky Nice News, okay? Ya TV. Uvuze irihe numvi iri hehe gute? Iri hehe kutarikira kora kutari muri movement Bon, turi muri movement ariko watanguye nduka. Barabizi intango yantiyama yoroshe. Intango kenshi yamigoye. Canke n'ubunebwe nice. No, nta bunebwe burimwo kuko nibaza yuko ubizi cyane yuko ikintu nka kijya bon kiba gikeneye umuntu cyane kandi kirakenera uburyo bwinshi cyane. So fait ndacyacumbagira ndacyavura kugira ngo mbashe gushika hajya namwe mwashitse canke hajya nabandi bashitse. So suvuga ngo ubunebwe kuko nimba hari ikintu mpagaciro, ikintu nkunda, ikintu mbona mu ikindi kintu ni Sky Nice News. By the way turiko turagerageza, sinzi nk'abadukurikirana nibaza yuko batarambirwa cyane. Okay, muri Sky News muri George na subscribe iriko jama TV yose burya agenda nara subscribinze. Ikibazo ni mperuka guposta cyane. Waheruka postinga kigano wakoranye na Nuzenya nturyama dodamuka hariya inyuma y'iki kiganiro ya plus de 3 émissions inyuma ya hajya yashobora kuba rero nari kumurera nari stressé nari busy ukuntu ariko nta kintu cyo bitwaye tubonenya hanyene. Nice wewe kuko muri ega nivyo naragize subscribe ku ma TV menshi naho cyumva ko ama notification ari menshi quand même. Nice reka rero tujeko urumva TV haro nivyigize kuvuga yuko yatakaye. By the way yaragarutse vyagize gute hari habaye iki juste hari ikintu cabaye nka problem hagati yabo mukorana ba captain ndazi haro nivyavuga yuko mwaharira cyane na captain de la capitale kujanye n'izina ugashaka ko gitwa Nice Sky Nice ibintu nk'ivyo ariko captain avuga ati no yitwa kundi izina ndibuka warigeze guhindura yitwa niba ari buja ibiki ibintu nk'ivyo. Ikibazo cyari giki ko wagumuhindagura amazina kuri TV? Bon, ce qui est arrivé ni iyo abantu bariko barakorana ari benshi nibaza yuko unabizi cyane ntihaburamwe ikintu cyo guharira ku kintu kugira ngo dutore solution y'ikintu kiri better than. So ego sino harira ngo c'est pas arrivé vyarabaye vyarashitse ariko ikibazo ngira no kwera batatahura igituma ijya television ifise rijya zina igituma imeze kujya bo bavuga iki wavuga iki? Bon, nkuko bivuze c'était comme ça mais oui c'était comme ça. Kuki bashaka kuhinduka kandi bazi ko tabihurizako hari ukuntu tutabihurizako nakubwiye iyo mushaka gukora ikintu ciza ntihabura kudahuza ntihabura guharira. Shaka kumenya ico nyine mwari kumuharira c'était ça wabivuze déjà ntibashaka Nice kweli ntibashaka Nice kubera yuko batayishaka kubera yuko fete izina giye baribona nibabona réellement izurimo nope. En fait hari ukuntu batatahura raison laquelle yuko batatahura kubera iki yitwa Sky Nice News kandi twese turiko turakorana. Est-ce que abantu batwayifata gute kwa tu vois ni hari kubura ikintu nk'ico kandi urumva yuko ucumengo hari umuntu umwe yihariye ikintu kandi novuga ati hari imitwe nyinshi harimwo n'amaboko menshi. Irya TV ni abantu banga abantu benshi ni ya public dukurikirana ni banyeneyo niba nyene badukurikirana kuko nibo dukorera abayijija none je noja muri account yawe nkamenya ivyo. Of course nawe ni yiwawe kuko je travaille pour vous, je travaille pour kugira ngo mubone kandi nkora kugira ngo mbashimishe mubashe gushika aho mutari gushika canke mubashe kubona ivyo kuko iyo abandavyikorera no kwigiriye je nyene hama nkabira
nkabyinira bama nkataha c'est pour cela rero mvuga ati ni yacu twese ni yawe ni yabo ni abantu bakunda Nice Sky ni abantu badukunda kandi badukurikirana nice aho nyene turagiye abantu barabonye yuko TV yawe narabona ama emission amwe muri kuragira gym like wiki ariko nice wavyibushe inda yabaye inda uta gym ya vrai je travaille narakora kandi nararuha cyane ariko mutuwangu ndabira ibi bintu avant nari dogera gisusu guys ingidi rateye ubwoba ariko aha iriho haguruka turabe nice irimo murabizi warayirose kera ndibuka wari kurarondera n'umuti wongira ibisi umuti wangu le monde voli nukuri nko ku muntu akidogera kuronka ingidi je no muhanura gushika hano naciye ariko warasize umuti ukora yindi interview warasize umuti ngira warasize umuti zokora yindi interview zokora yindi interview ya promo bamaze kutuyinoti ari ariko guys bibi ariko nivyo uremera ko ijya miti irakora mani birakora birakora guys no kuri sinido rondera rero umuti winda ahantu ku muntu awuza ahubwo baje hariya bambwira birateye ubwoba sinzi kari braruti Nupo, veneje birancanga guys kandi biza nabyiteze muri uku kwezi kwashobora guhera bidahari hakazi kundi kwezi ugasanga umengo ndi enceinte. Okay. Sawa ivyo tubiveko. Nawe ntorohewe. Wende atari. Nice tubandanye. Aho nyene rero story ngizo zirabandanyije rero. Nice Sky gushaka uno mwanya. Uguma muri drama. Uguma muri story, uguma mu kanwa k'abantu. Hari foto zasohotse like izo ndibaza nta munyamakuru n'umwe woha interview ntabikubaza kuko biri kuri social media nshaka duha umuco. Kubera iki ajya amafoto duhere ko amafoto y'inyuma gato. Turaza muri video ariko gusorana na wizi yoyo nakaga. Ariko ajya amafoto uri mu cyumba wambaye like ivya video ndaza kubigarukako. Ajya amafoto wari mu ihe mood, wari mu wiki, wari muri project ya ariko urapiblia zindani wari kupiblia urazinora nk'ahantu mpiblia zijya muzi ko ifoto zawo zoba zaka gusomba bon en fait ngira ngo benshi badukurikirana basanzwe bazi ibyo nkora barazi ko ndumu vixen warigeze kumbwira ko wabihe no nakubwiye narabihagaritse kubera yuko nta hera yariko araza ariko mu gihe inoti je umuntu arakora sivyo kuko nta nibaza yuko ikintu ari don yawe ari tana yawe ari ikintu ukunda hama bagaca baguhemba nk'uko bikwiriye nibaza ko kwigikora atari icaha bon à part de ça les photos nashaka ndabereke j'ai une nouvelle tatouage guys ahubwo nategeza kwigirira tour nategeza kwigira tour de tatouage shasha yari ijya tatouage nashaka kubera urabizi akazi dukora ya des gens qu'on influence ya abantu badukunda hari abantu babakeneye kubona update z'umuntu bakunda bavuga Nice arihe Nice ari mu biki be Nice ko tumaze iminsi ariko turamubona mbega yo bari hehe en fait nibaza yuko tatouage yanje yari message kandi iyo message yarabaye transmis je voulais faire une photo izotuma Isaac ashobora kuja kwandika Nice Sky akaraba no okay nice ahogere ya tatouage ni ya tatouage ndayifise ngaha sino kuri pantalon nambaye pantalon ndayifise ngaha ni tatouage yanditse ko time here is what reason cannot ko tazicungiriza nkanje bisigura umwanya ushobora gukiza ico impamvu itokiza bon ya aussi dessin isymboliza ry'amajambo naciye nshira munsi target yari yo gupresenta tatouage yanje ku bantu bari bakeneye kumenya Nice hanyuma après yo gupresenta ni branding muri kakazi kanje je suis vixen kubera kenshi duhamagagwa bivanye n'ukuntu umuntu nanuki wawe sivyo kuko iyi industry turimwo kudandaza image zacu kugira ngo of course Nice hanyene uri dandaza kuri Isaac TV kuko iyo udashaka kwidandaza nti wari kuyita Isaac TV majabo makina iskari dandaza ya dandaza image yiwanje kubera akazi kanje ka vixen video kuko kajya kazi ntibokampa batambonye batazi Nice ninde Nice arihe
so rero je naberetse tatouage muca mwibonera deux pieds inyuma zijya foto ari story zavuze yuko uriko uraronderwa kugira uhanwe sizi ibintu nk'ivyo byari byo canke zari story to romance nanje vyanciye mu matwi uko ariko nta ngaruka n'imwe habaye yo gukurikirana non vraiment no bambesha nice zijya foto ziko zirasirikira challenge wahuye nazo rizi challenge naratangaye cyane kubera yuko abantu bazakiriye uko nibaza yuko ziza kwakirwa kurya kuko nabone kuri Facebook naguciriye nabonye kuri Facebook abantu benshi bazivuga nabi nice yasaze musubire mu mfungu y'umukobwa sinzi oui ya niyo mpamvu tuko ndabubwira ati ukuntu zakiriwe sivyo nari niteze witeze yuko zizakirwa gute. Bon, je pensais qu'il y a des photos. C'est nice wenyene iyi photo zifoto en deux pièces. Il y a des autres filles bi photo zifoto en deux pièces kandi bino. Kandi turababona. Bashobora kuba batari no mu Burundi. Batari no. Comment sont? Okay. Parino barahari kandi nibaza yuko kuri piscine ziga look twamatwazibonye. Mais en fait peut-être qu'on va évoluer kugira ngo babashe kuntahura kuko sishaka kuja mu mutwe w'umuntu ngo ndamubwire ngiyumvira ibi sindi ko ndashigikira gose ngo mvuge ngo je fais ikintu ciza gose kuko kuno cyakiriwe narabonye ko bitakiriwe neza ariko pour du vrai je voulais juste vous montrer que je suis là. Okay. Dim kaskanje. Nice mu journaliste, nice mu YouTubers, nice mu muziki, nice video vixen, nice nice byose urabi populaire partout et populaire urazi no kuririmba nice pisha kuririmba byaranse vyari gushobora kuririmba burya wari cyamba shoke warigize kubigerageza shagare kuririmba byaranse kandi sinavyanka gose ara sometimes ndi muri chambre wanje ndaririmba kamera ririmba gatatu Reka ndagusavye micro ntitangure kuzanga amavirisi. Okay, so nice. Nyuma zijya foto. N'amafoto yose asirikira uribuka ko n'ama romance yagiye inyuma arakinyuma ukikora kuri More Time TV ukora video kuri somana ibintu nk'ivyo. Aje ama romance yose muri rusange. Ndumara ko kubakira isuco mbi nice. Kubagenzi ku miryango tanguye ndakubwira Isaac ati nta muntu ashobora kunezereza abantu bose kandi nimba wewe ndashaka kubwira ati ndakunda odeur yawe en tout cas Isaac amota neza abasha umuntu atarahura na Isaac amota neza vyatari ku buryo niyo nahera rero hari umuntu ashaka guca ku muntu igwari ya masinezite canke umuntu ama parfum bidakorana ashaka ati je uranukira ugasanga uriko namubanga meka arasamura hari abandi humva ku mota wumva yuko umota je nuvume ngo interview niyo nahera Jeki amvuga nje ngo madundera Isaac dukorane interview cenda urondere duhure vraiment numve ka odeur qui en tout cas vraiment ndagusabye tumira abahungu bose vraiment kurundira ka deodora karate sawe Merci sana nice. Mtivwa nta muntu arashobora kunezereza bariko barakwita kuri ndaya nice like izi comments uzama nako zikumbugumenya dawa ndakubwira ntizimbabaza kandi ntizotuma umutima ugarara ntizonatuma numva yuko umengo ivyo ndimwonoreka canke ngo kubera ngo naka ngo yavuze ngo nayisura indaya ufete iryo ni jambo ngira ngo n'abana benshi uri kurakura ugeze muri za 15 ans 16 ans baratangura kubivuga bivanye n'ukuntu peut-être baba ariko barabona wiyambitse nk'utuntu ugasanga ngo kariya kana kazaba karaye kandi ngo kajya ngo kazovamwa karaye akajya mu minsi ngo rindira muzobona ugasanga ko barabivuga ko baranabikwaturira ko atana yidu bifise ko utazi iyo biva niyo bije keretse wewe ukuze n'abana bakiri bato rero baravyihanganya ntibapfa ntibagwara imitima baravyihanganya ariko ukumva yuko babibwiye jewe femme adulte wa 23 ans byonge umutima ufite imyaka 23 ndakurusha nk'imyaka uracyari muto okay sawa nice story zaragiye kuri cyane mpaka biravuga yuko nice kujya mu buryo mukobwa like ndiko navuga ibivugwa mu muji kugira nawe kumbere uduha umuco ati nice muri entertainment na muntu batararyama
abasani abaproducer abajournaliste batati patata yarakunanye na kesi akandare batangura guharura je n'umukanya sinzi umuntu nabwiye ngiye kora interview na nice ati ndaguharuriye ati baharura twumve ati akesi sinzi nde Brian baraja ko liste bana bijya anye nibaza ko benshi babiha valeur cyane kubera ya interview ya mbere nakoranye na Landry amakuru y'icyo nicyo twamye turayagana Juste Gaëlle yarambajije ngo nahisi ngo tumuzi ko aba ex benshi ndambwira ati eske wewe uti aba ex biwanje bangahe canke wari umaze kumbonana na bangahe nguvuga ati aba ex bawe naba kuko mu bisanzwe umuntu niwe yimenya so ijya interview hari ukuntu Landry ijya interview yakozwe kandi ndashaka abantu bose bacumviriye kuko ya des gens aussi banyandikira babimbaza hariho amajambo yakase mu gukata kujya kuntu agira amakupure agafatanya ibintu twayikoze muri waka sinzi kuba yibonye cyane kuba yibuka baragira amakupure ibintu ahantu navuze baguma bahagarukana kugira ngo baronke ya content canke baronke siguro y'ivyo utavuze ya insiguro y'ivyo ntavuze ariko à vrai dire umuntu ashaka kubona umuntu ashaka kubona twinjiranye ngaha twaciye ku bantu igihe twinjira ngaha twaciye ku bantu twabaramukije turashaka kwinjira ngaha tugiye gukora Mamureza ari guseka wenyine ari maudi nari nsigarikana ikiganiro cyaye ari maudi ujya mwihose tivwa bashaka kwiyumvira ko nahise yinjiranye nahise hariya peto twabona anga anya hariho ahantu hatabona hariya anya shaka kwiyumvira ati bagiye mu gukora geste canke bagiye kugirana ibindi bintu cyangwa ugasanga duhuriye ahantu bakakubwira ati umugiye muri ibi nibi cyo nta muntu ashaka kuja mu mitwe y'abantu gabumvishe ngo ibi nibi biko bimeze umuntu misanzwe niwe yimenya sivyo rero sivyo na gato kandi ndashaka no muri entertainment abo bikunda ko biva mu mutwe bibavye ngabo bidakunda nabo muri entertainment base abantu bamenyekanye mwagiye muri dating n'ibandi basi duhe liste yabo wewe wemera nabo utemera Benturo wenyine of course wenyine yeah capitaine de la capitale Capitaine de la capitale c'est mon mugwa mwensista kwa ryo video twabonye muko murasomana haje twari no ku kazi wanashaka kuja kuyisatarisha ngo sete ngo yari tirlangue ngo barajyanye minwa gururimi ngo ibiki ariko nimwize mudeti barabibonye vrai mudeti na capitaine nari mwancyumvira okay sawa bade ivyo rero tubiveko abantu ziranashushe by the way abantu giheru yembwire ne abantu bavyumve neza ko nice sky ko mwarahibanye I think bavuga gute ngo hari mwarahibana mugasubirana habaye amen ntazibana zidakomana amahembe ariko ari geze komana amahembe nabi ugasanga imwe irapfuye ubu rero byarapararanga byari chance ninde hevye wundi twese mwarahibanye wari wamaze ariko wari umaze kumufatana utumisaje cyangwa ise abandi bakobwa yana Gaëlle ngo Gaëlle we ndapfuye nubona Isaac nukuri jewe nimba hari ikintu Imana yandinze kandi ndasabye izoma ndanyikindinda je ngiye muri relation avec un mec ikintu cyitwa concheatinga kuja kurondera abandi bamomi vraiment ntibiba naho bikora ucubiheba mutu wangu navyumenye ubura nakantu na gatoya nukuri ico kintu sino mushinjisho caha vraiment mugani wa wundi ngo umugabo wanje ngo ariko ico ari cyo ikintu ngo cyo gukora ngo yanukore nacyo ndamuzi okay sawa so ikintu cy'abamomi kweri ntacyo nkunda kubanzi ku batipe banje sometimes turakubona waduka ku mavideo rukurarira nuno muzi ejo zo kubona video rukurarira habaye nubu ngomba ndi habaye kenshi yurize so turukatanga interview so turima haravuga ati uyo mubona uko je uzobona kandi yapararanganye nibiki iyo ndize kenshi mbabaye cyane nabaye ikunda gukomeretsa kenshi nice ubu sinkikomereka vraiment atukangira naramaze kubinkovu gusa du genre yuko atakindi kintu cyose kinditse inkoko yawe yashitse Isaac igenda teka imomagura kabari nzarafise okay nice tuje rero muri video yawe na abantu kwanza muguma mujya inyama baguma batubwira ko inkoko ntakigwaye ariko Isaac inkoko ntakigwaye
kuko riba razibira umva rero tubandanye wabonye ko ingurube yatanguye kuzana amaraso zijya bazuka ari zose okay ariko arakundi tubezi bamba inkoko nta mazuru ifise urumva rero nice ahanyene muri video rero yawe na Wiz Design icyo video rero nikuvugisha abantu kuri no mwanya baby tonight nze gufate yalagiyo bigenyashi oh yeah bana hit video neno ijamo nibe hit Partage baguhemvya ngahe ko ndazi yuko vyama video rora vyanse kabisa nta hari n'abahungu benshi banagushaka banashimije mu ma video yabo bikanga ariko Wiz yakoresheje uburozi ubuhe mpaka gufata yakoresheje uburozi bw'inoti ashobora kuba yaguhemvye nk'imiliyoni zingahe mutwango nibaza yuko ntorinda kuvuga gose kubera yuko no abasoka ngaho banika nawe we ndazi ko ntogusha oya reka ibintu vy'amashowbiz tubwiza ukuri oya sama showbiz ya vrai showbiz guys amara Wiz no en fait ndashimira cyane kwanza team yiwe staff yiwe ndashimira cyane na manager wiwe Simplice ndashimira cyane Wiz Design ndashimira Capitaine de la Capitale ndashimira Nice Money en fait nagatangara banda mvuze Nice Money banda en fait nabantu bashize mu koko cyane naho ata narayijyanye kweri sinobabisha wewe wapi kabisa oya nukuri narabakwevye ndagenda ndayijyana ariko mwarakoze umuti mwaratumye nsubira mu ba millionnaire en tout cas ufise million none ntiwitwa mu millionnaire yego kweri barakubise muri yo bo mwaratumye nsubira kwitwa mu millionnaire barakubise muri yo ni toyi kuko nacenda yakora mwamwe ariko ubu ayandari muri compte cyangwa nta compte office ujye usanga nani satana compte office ushaka ndepore sigira akadepo guys nukuri ngira akadepo usanga bifite limikashi na yego kashi gusa that's sha ufise compte nukuri jewe mbwira ndaguha amazina basu nawe steni ushaka yahi none wewe amazina ya nimero ya compte wewe Esther niyo menyereye jasiyo okay jasiyo ahanyene nice abantu rero bashaka kumenya nice official yasubiye mu kazi kose guys nasubiye mugabo utanshira mu millionaire nta kintu twayaga yego uri mu ba millionaire ngo je sinzi twara dukora na interview je nambara amafime gawe uratesa vraiment tuka ningene mo turabona ko monte note Game of Paris wayumvise yumvise guys ya nice sikia moto ma miliyoni mtu wangu shushu bei ndakugiatirira kobe cyane nice tuje mu buzima bwa privé gato uri en couple tuje mu buzima bwa no shipa na wa muntu heruka kumpa jewe naramwasi kayi ujya muntu je naramwasi kandi ugenda umubwira ati naramwasi girera ngo Gael Isaac yaragiye you can't believe twirwanye na Gael turiko turakora emission niyo mpamvu aguma mu mutwe yagumye mu mutwe kandi yanambeshe by the way twe dusanye programme yo kuyaga soir rero Isaac yaragiye ahenda umuntu w'abandi ariko aradukurikirana acharagenda aramubwira ibintu bijya biramubwira ivya wari ndiro uragiranyagiriza ibintu ngaho imbere kamera bararigo oya nzobikubariza kuri micro iwanje ni bon so muce muza kuri SUBCRIBE news ngomba ndabaronderere Isaac pour le moment niwe parce que je suis sur son invitation gusa je sinzi ko nzoshobora kugura inyama vraiment mugeno mva ndamushakira ubuzima bwiza hama jewe ndababwira ibintu nkoko ningwa nabi burya kandi nizigwaye hazusaba kumva je ngo wantanze pass it's like jewe nasiteka ko munyambikibara ntaso je urapasa to fahiyo sorry munyambikibara urinda uri kuri pasira wenyere ajya amafoto boneka gukora no guys ahubwo nabivuze kare reka nswe ndabisubiremo nukuri nta mugabo nkene yavuye kuri YouTube oya ndabasubije inyuma ushaka kuva ndashaka kudofutre nukuri kuri YouTube ujya muntu azoza avuye ku ma réseaux sociaux nukuri kuko sidiluza sindi ko ndidandaza sindi kwisoko guys c'est pour cela nje nukuri nta muntu kandi wavuze ko kuri dandaza ivyo nibiki ndiko ndidandaza mu kazi kiwanje nkora zo kurondera kugira kubera yuko widandaje bakora dukora akazi no nufani noti gusa cyo canke tuje muri ivyo bindi nukuri je suis pas là sawa nasura cyane nasura nice
kigugu nice uracyabiwana ego sha kwa mama wanje niko uri gutaraja kwipangira ushaka umpangira kubera umaze kujamba miliyoneri kuguma kwa mama urukura muterambutse reka kwanza aya mahera ndayarya neza reka kundwika ushize mwinduru acyaka kakumirika nkori banda cipanga mugabo ni ikintu namye nifuza kuva kera narigeze no kubigerageza by the way birankawe kimwe mu bintu ndamukundira nice aravuga kuri cyane nice udatinyi utinya imana uramaze gutwara inda ikavayo cyangwa igakoroka cyangwa ukayikorora amahirwe nayo ndagirirwa pe none ko agakingirizo wawe kari mu bintu bitwararika cyane kanatavyo nkora higa je navyo ko narigeze kuraba mu shakoshi yawe nsanga agakingirizo nice umvise na mwisakoshi anje kashikaye numuzu ariko nwambye ndane telefone yawe muri shakoshi none ivyo bindi none ugiye kuraba telefone ariko vyari ivyo vyarankanze avuga ati ndakubaza oya ndabanda kagenda oui nikigwanisho kuko kajyanye utagafise urashobora kugasha ibintu vyose mu mwanya muto karagendera mwisako kingirizo kiri mu bintu bitwararika cyane ndakubesha ndakagenda kandi nawe no guhanura nuri karadukurikirana umuhanura kukagendana kuko ni protection ni nko hirya nesi yabure ameze gute nesi yaborewe itiro riba ari mwinshi iyo ni nesi yaborewe ntashaka kuvuga ashaka gutaha kuryama nta bireba ewana nesi uruka misa ryari il y a presque meruka mu misa ecclesia meruka muri ecclesia muri décembre naho ni hari habaye 2020 nyine non 2020 2021 de gamane 2021 naho ni hari habaye iminsi yo gusabira abacu twabuze. C'était un jour spécial ku buryo vraiment ntari gusiba niho mperuka mu misa vraiment ariko gusenga hoho nimbere yuko nwa kantu mu gitondo nasenze ndavuga kai uri umukatolika of course windani biramaze gushika ukaja kwirega kwa patiri kenshi kabaho ikaraje ntishobora kunjana ntagiye kwirega gira kimwe mu bintu ukunda kwirega ko cyane kwa patiri wumva ibanga mbitsa patiri ndarizandinga ari bisanzwe none uba uri kurirega nirega imbere y'abantu none sawa bigarukire ngaho busurazi nuko mperuka kubikizwa gutukana icyo kintu ntikigera kibura kuva nkiri umwana ntikigera kibura abantu bose turafise amadefo yacu narakizwa manda gututse nice abantu bose turafise amadefo yacu defo ya nice ni iyi defo yiwa uyizi ko cyane je niyo defo yanje vraiment ibindi byose savanda ndashaka kwihangana ariko i defo byaranse kwinda yiheba numva na patiri nazonsengere bira nukuri jewe kabisa zaniye uburofa bwinshi ingeso yo guys ndatukana nukuri kandi bani babarire mu minsi ndiko ndiyumvira narabihebye kwanza ariko mprovutse gose nyene ukansotora gose nca sanga byasi ingeso yagarusa arabizi ingeso iraraba iraraba ariko niwe anye Isaac nihanganye yavuga ibintu byinshi nihanganye rindira ndiko ndagushari sinzi ko mubona ingene nifashe nifashije n'ukuri nice igihugu cyawe prefere ni iki ushaka kubamo vuga ati vraiment ndumva ko se n'umuhungwa ntwara muri ico gihugu s'il vous plaît kiza cyane ndatanguye kumva ka odeur ka Paris Paris ndashaka mu Faransa vraiment ndashaka kumva imisa yo muri Saint Paul ndi muri rya ecclesia ndayicaye au fait imisa yo muri Saint Paul ndumva kaje kintu cambere cyo nduhura je nashaka nkasoka muri eglise nteramfu urumva kuri no mwanya habonetse umuntu gutwara gusa iyo ibiri byose cyo hagarika mtu wangu reka ngara abantu baturaba bagwiza tunga bavuga ati ujya mwana reka namwiye en tout cas kari ka odeur ndatanguye kamote gumengo karinga sawa harabonetse rero umuntu agira gutware ariko condition izitatuaje zose kurako ndazi kureka gute ngenda niteri pass oya niwo umenye ingene ubigenza
sha ntakundi kwera onyaca agenda kabaga gusa yego kweri kandi sinobabara ngo umutima uravyimbye uko tumaze iminsi tubona abakobwa bagenzi biwanyu wanashima muri kumwe muri game imwe ba Mona Walda ba Gomez baja Dubai kujya ubuzima bagaruka nice situation zimbona mu ryane En fait biravana n'ivyari byabajanye je amatwa nsumira numvise vyinshi mais ahubwo peu importe tuzi ko bagiye kuruhuka bazotubwira ikintu cyo cabajanye ari bagiye ku spendinga nka kujya babivuze ryari no biva nivyo twagiye turabona n'amakuru ufite no nta bindi birenze ibyo ushaka tubabeshe icyo twabonye mbata babesheri ariko biravana ntona ariko ndakubwira kuko nanje ntavyo nzi vraiment c'est pour cela navuze ati ahubwo bazofata umwanya wewe ushaka gushika nanje nagira amahirwe nkashika batubwire nibiki nico kimikro ca nako daraba mewe ni ikintu bazoduha umwanya tugire batubwire uko bahabonye kubera yuko hari abantu benshi turi ngaho wewe tuzokubona muri izo situation bya manzi kwanza ndakubwire hamunyumvirize hama ndakwishure c'est pour cela twumve kwanza ivyabo hama twumve yuko natwe bishaka kutwenteresa ya hama je kumbona muri izo circulation canke muri ivyo onye niyo mpamvu natanguye ndakubwira ati kwanza bari bajanwe niki kubera yuko bobo barafise ivyari bibajanye barafise ivyo bari bagiyemwo vyabo tutamenye kuko ntivyabaye official barabifise peut-être rero ngira ngo ivyo vyabenteresseje kugenda jewe sivyo ndimwo canke jewe ntibi bosivyi wanje au fait ariko Paris urafise passport maze gutembera ibihugu bingahe Afrique bine zagari mu Rwanda na he bitanu mu Burundi TZ Kenya UG mu Rwanda no mu Burundi urugiye mu biki gutembera tu oui kandi surtout nakunda kujana mutama vraiment hari kera atukameruka gutembera kuva 2019 sidashaka gusohoka igihugu okay nice vyose tumubona ko bishobora kuba ari byo tumwibaza ko like uko tukubona dushaka kuba tufise icyo tukibaza ariko ni giki wibaza ko abantu bakwiyumvira ko itari cyo kono bani dandaza sico na gato kuko nuraho navuze arazi ko bitavamo rigatse nk'abasozera ikiyago ariko in short kuko burya je ndakunda iyo tukoze iganiro abantu bagira ico bakwiyere mu kiganiro conclusion abantu bakuremwe neza par rapport yiwa uyambika amarori mu ijoro mugani yo spotlight en fait je wiri kirandaba cyane rero nk'uyuku ndabona lumière yayo ntariko ndayiraba mugabo me nambaye amarori ica yoroha cyane okay nice en général nice bamurabe kwiki cyane nigihe umuntu akura avuga ati ikibasi nizo nyungu dukura kwa nice par exemple umuntu ashobora kuvuga ati turavye Zak ni role model wanje muri binabiri akora karorero bana nice guy tumurabi kwiki kugira twige tukwamure kwiki kumenga bose baguma bagutakwa amabuye bamwe si bose bamwe kamenga nice no umukobwa ashira isoni umukobwa ameze nice rero en général mu gusozera tugukure kwiki premièrement nice mu nkureko evolution novuga gute ihindura amateka muri Vixen video hari ukuntu twafashwe igihe kitari Queen video reka twivuge uko mu Queen video hari ukuntu twafashwe igihe kitari gito Zorize kora naga club k'abakobwa baje ama video vyaye mugabo byaranse kubera yuko hari ukuntu abakobwa tugorana sometimes ugasanga urashaka gufata groupe y'abantu ukabona yuko mufise vision imwe canke ufise ahandi hantu ushaka kubashikana ariko bobo bagaca bashitse hari anye bagaherwa n'utuntu canke ugasanga hari ya ukamengura babangamiye du genre hari ukundi kuntu nawe ubu bakeneye ugasanga uri kurabakarira ugasanga uriko uratuma umutwe ku muntu mudafise vision imwe dawa inavuze reka ndabihagarike chacun pour soi je nkore ukwiwanje maja mu market nice guy nashaka abakobwa abigeme cyane cyane abigeme oui bakunda Vixen video bakunda kwactinga mu videos ya wabere role model ya role model kandi umve neza ko baba millionaire
Oui bien sûr kandi birakunda cyane twese tubikoze kuko nimba wewe ugiye ukitwara nabi ejo je nkagenda nanje bazumfata nabi kubera babonye ingene wewe witwaye kandi ivyo nivyo byatwononeye gushika kuri no saha wumva bavuga ngo nice ngagendanye na naka kwa kubera iki image ya kera bakasoga kubona wifotoza nje na naka uri kumwe na naka muri mwicaye hana na naka naho mwa muri ko mupanga ibiki umuntu wese abona umengo nta bindi bintu muri ko murapanga kubera kujya kuntu babanje bagiye baritwara so ndashaka impinduka muri video vixen ndashaka impinduka ndashaka ko bifatwa nk'akazi ndashaka yuko ku buryo umunsi umwana canke naho yo umupetite sœur wanje mu myaka ingahe azusa uruhusha mama ni abagihari nkuko ndamwifuriza kuramba cyane nkambwira ati ndagiye kwakitinga muri video azovuga ati ahubwo nyaru kudacerego kubera image yindi bazoba babibonyemo deuxièmement ndakunda gukora kandi ndakunda ikintu cyitwa ko kivuye mu maboko yanje cyitwa ko kivuye mu mutwe wanje kuko deja umuntu yicaye yumvira ibintu byinshi ego birashika umuntu agacika intege kumva ko bayedekuraje cyangwa ukabura kugira kubera ubona ati ntaho mfise notangurira ariko no bigisha ku guys iyo by'isi en fait focus nka kuri ikintu gikomereye ko utitaye ngo naka ngo sokana no mu diaspora ngo ndarindiriye ngo abanza ndungikire ngo ajya amahera ngo ama ngo ntangure ikintu ciwanje hamutangure en fait ubunebwe guys ubunebwe muba momi n'ukuri tubagariki nice sabe kigongwe abakwiyumvira ukutariko ndasabye pardon ko banyumvira ukutariko nkuko ndabisabwe urumva ubikoze kubera ndabigusabye kuko jewe numva nta siye no shaka kuba convaincre abantu bavyeyi baraba bavuga ati nice s'il vous plaît ariko banyumvirije barumva réellement ico mba nshaka kandi urukudandaza akazi kiwanje kuko dans la vie courante siko nambara kuko nimba nakoze zijya foto kugira ni rundi bizokuraho ko bagutahura nice biragoye c'est pour cela nakubwira ati je peux pas m'asseoir ngo mfata umwanya wose ndiko ndakumvisha Isaac ngo bijya bintu ngo jewe ngo ndiko ngira uku ariko ndonsa karyo umpaye ijambo je m'exprime icyo nashaka kunganira kwa nice dutahure yuko atari ngombwa ko abantu bose tuzoronka amafaranga cyangwa se tubabagwiza tunga muri ivyo turiko turakora urumva nimba kubera yuko kanaka yaronse amafaranga kubera yuko yaririmbye nice sky urumva tuza kuririmba kugira ngo nk'amafaranga no nice sky ashobora kuronka amahera nice sky ashobora kuronka amahera muri ivyo vyiwe nyene nkuko nyene utangwe ko miliyonere bana atanicore yakwe ijyango kura iri hana nice naho nyene bitangurira ejo bakubone mu duga ejo bakubone mu ndege ejo bakubone tango ya voyage of course kuko ba Pablo Dicken bakutwaye Dubai muri video Isahake si twebwe twabizanye yaba vixen mu bihugu bibanyi barafise aba vixen barafise ukuntu bi branding mbere mana yanje ugiye no kuraba wewe utonaraba narijya uri mu mizimo hariho nk'ama image bakora udashaka kuraba ariko ino turacyakora bon uko dushoboye ariko ntidugerageze kurengera gose naho benshi kubera ukuntu tutabimenyereye cha tubona umengo twarengereye cyane ugiye kuraba abandi bobo mtu wangu ntiwo naraba nice tukwitege yuko bizoshika kujya turatubona kujya twakonye muri video ya Wiz Design kujya tukubona ku mafoto tukwizeye ko uzorenza hajya kandi gato Pamela ni top. Pamela non. Mais abana muri 2050, 2040. Bazobarengeje haje. Bazotuzanira ibintu. Kandi bazovuga ati nahisi yari yabivuze. Umuhanuzi. Ariko wewe hajya ntorenza haje. Boje ni hajya ngeza au fait. Sinojaga ngo niyemere ngo mvuge ngo je peux faire mieux que cela. Mais je sais pas. Okay. So nice ndagushimira. Ndagushimire cyane peje uribaza twononera izina PJ Classic FM wibaza yuko nkurakoresheje nshire kode ntacyo wibaza yuko mva wibaza yuko ivyo twashaka kuyaga byose ivyo twashaka gushikiza byose babishikije nkuko bishaka canke hari cyo wibagiye ariko
du genre washizemwo akantu ntazi nyene kakantu du genre mukubaza ariko ni bon agaki j'ai trop apprécié et kandi nari nkumbuye gukora na interview na wewe kandi akameme twagerageje kubatahuza nice wariwe abantu batahura ati nice ninde akora iki ivyo bintu abikora kubera iki en fait bibica bifasha nk'abajya ba papa ba mama batari bazi impamvu ukora bya byose oui sorry so nibaza yuko bikwiye kandi nibaza yuko wewe uri ijwi ryabo nespa kandi nibaza yuko udukurikirana cyane uri up ku buryo ibintu baba bakeneye ubibashikiriza kandi mpora ndabibona baragushimira cyane kuno witanga so nibaze ko bikwiye rero ivyo bari bakeneye nibaza ko babironse yemwe je nagerageje kumubaza byose nari nshaka kumumenya ko ivyagiye biramuvugwa ko byinshi twagiye turabicako naho harebe ivyo twagiye turaca hejuru ko twari gushaka kuguma tumubaza byinshi bigigano cyari kuba kirekire cyane wanashima bya twari kuja mu mizi ya video Juma nta 45 minutes dukoze ça nta kibazo merci beaucoup bana je nitwa class na kubona nice sky haje amazina ya vreni ngo witwa mukeri neza ndi nyumvira witwa nde ariko abanza ntuke kugira mbazi guys ni Ese kazina keza kirundi vima ndagakunda sana ndakandika muri commentaire avuga nice reka kutujya kifyeri canke tu oya pasha nice nene foka mimi nice guru vye ndu mu plus de 60 kg narase abantu banyitaka muganyumvira oh nice tugire basa mazina basi je ndabigusavye none sije ndarisavye ringira simugotwe muri commentaire ya mbere iza kuba ari iwanje ndaza kuba amazina yanje ku muntu akeneye mugakurungika kuri kaga konti kanje naho kakiri gato. Merci beaucoup Jenny twaze classic Juma Jux niwe twashije gufata kamera no muzigira byose bigende neza cyane mugira mu bamubahwe muroranigwe tunagwana nice sky ashi nkuko yanje vraiment irahoze cereka nje kwirira bye bye ciao ciao Isaac TV. Oh.